Shalom shalom, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana ndabagumbiriye mwese mu izina rya Yesu Kristo, nongera mbifuriza igitondo ciza, umunsi mwiza umwe wese aho aherereye. Numva nshima Imana cane kandi kubw'aka kanya keza, kanya k'ijambo ry'Imana. Numva ari ubuntu budasanzwe gusangira namwe ijambo ry'Imana. Nifuje gusangira namwe ijambo ry'Imana uyu munsi. Murabizi nta muntu ashobora guhindura ubwiwe buzima adakoresheje ijambo ry'Imana. Nta muntu ashobora guhindura ubuzima bwiwe hanze y'ijambo ry'Imana. Yohana aratubwira neza ngo muri ryo harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo ni umuco w'abantu. Imana ishimwe cane. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Yohana aratubwira neza ngo muri ryo harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo ngo ni umuco w'abantu. Ndabizi nta muntu n'umwe adakeneye umuco mu buzima bwiwe. Urakeneye umuco mu vyo ukora, urakeneye umuco aho ugendera, urakeneye umuco mu bikwerekeye byose. Haleluya. Ijambo ry'Imana kandi niryo ritumenyesha Imana, niryo riduhishurira Imana. Ntushobora kumenya Imana hanze y'ijambo ryayo. Ntushobora guhishurirwa Imana hanze y'ijambo ryayo. Tumenya Imana biciye mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana niryo ritumenyesha Imana. Haleluya. Niyo mpamvu dukwiye kuba abakristo bakunda ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu dukwiye kuba abakristo bashira umutima ku ijambo ry'Imana cane. Imana ishimwe cane. Nifuje gufata aka kanya kugira nsangire namwe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ku gusenga nyakuri. Haleluya. Ku gusenga nyakuri. Reka dusangire amajambo y'Imana ari muri Yohana 6, Matayo 6, Matayo igice ca 6 umurongo wa 6. Haravuga ngo, ariko weho iyo usenga uje mu cumba c'inzu yawe ahiherereye, wugare urugi, usenge so aba mu mpisho, kandi so akubonye mu mpisho azoguhera. Azoguhera bisigura azakwishura, azakumva. Imana ishimwe cane. Uyu ni Yesu yariko aravugana n'iri shengero, ariko ababwira uburyo bakwiye gusenga. Ariko arabigisha, abereka imyifato ibereye yo gusenga. Ariko haruguru ku murongo wa 5 haravuga ngo iyo musenga ngo ntimukabe nka za ndyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mayira abiri, ngo biyerekane imbere y'abantu. Ndababwira ukuri, baramaze guhabwa impera zabo. Yesu yariko aravugana n'aba bantu, yariko aravugana n'iri shengero, ababwira ko badakwiye gusenga nka za ndyarya, badakwiye gusenga nk'abafarisayo, kuko abafarisayo canke izo ndyarya Yesu yariko aravuga bari abantu bari bafise inyifato atariyo yo gusenga. Bo gusenga kwabo ntikwari kugamije guhimbara Imana, ntikwari kugamije gusenga bihwanye n'uko Imana igomba. Gusenga kwabo kwari kugamije
kugira babonwe n'abantu, kugira bashimwe n'abantu. Kandi uko gusenga ni ugusenga kutabereye. Yesu rero yariko avugana n'aba bantu, yariko avugana n'iri shengero, abereka inyifato ibereye yo gusenga, abereka ko badakwiye gusenga nk'uko ziriya ndyarya zisenga, bariya abafarisayo basenga. Bo basenga kugira bashimwe n'abantu, babonwe n'abantu. Yesu rero ariko arahishurira ishengero, Yesu rero ariko arahishurira abantu ukuntu bakwiye gusenga bihwanye n'uko Imana igomba, ukuntu bakwiye gusenga bihwanye n'uko Imana ishaka, ukuntu bakwiye gusenga mu murongo w'ukuri. Imana ishimwe cyane. Numva nifuje ko dusangira aya majambo atwigisha, atubwira ku nyifato ibereye dukwiye kugira mu gusenga. Nifuje gusangira namwe kuri aya majambo avuga ku gusenga nyakuri. Imana ishimwe cyane. Amajambo y'Imana ari muri Yohana 4 umurongo wa 24 avuga ngo, Yohana 4 umurongo wa 24 haravuga ngo, Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Haleluya. Ngo Imana ni mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Urebye iri jambo riri muri Yohana tuhejeje gusoma, urabona by'ukuri ko ari ijambo riza kuzuza rijya riri muri Matayo 6:6. Imana ishimwe cyane. Aha Yesu araduhishurira Imana iyo ariyo, akongera akaduhishurira ukuntu dukwiye kuyisenga. Muri Matayo Yesu ariko aravuga ukuntu ziriya ndyarya cyangwa abafarisayo basenga. Byaragaragara yuko bari abantu bari abanyamubiri, byaragaragara yuko gusenga kwabo kwari ugusenga ko mu mubiri. Sigura yuko gusenga kwabo ni kwari ugusenga ko mu mpwemu, ni kwari ugusenga k'ukuri, kwari ugusenga ko mu mubiri, kuko bari abanyamubiri. Imana idufashe cyane. Muri Yohana Yesu akaduhishurira Imana iyo ariyo, araduhishurira Imana iyo ariyo muri Yohana 4 twasomye, akongera akaduhishurira n'ukuntu Imana ikwiye gusengwa. Haleluya. Bariya abafarisayo na za ndyarya bari abanyamubiri, niyo mpamvu no gusenga kwabo kwari uko mu mubiri. Yesu nawe araduhishuriye ko Imana ari mpwemu, kandi abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Haleluya. Bisigura yuko nta muntu ashobora gusenga Imana mu mpwemu no mu kuri atari umuntu w'impwemu. Imana ishimwe cyane. Murabizi imbere y'umusaraba hari abanyamubiri, ariko inyuma y'umusaraba hari abantu b'impwemu. Imana ishimwe cyane. Ukuvuka ubwa kabiri cyangwa ukwakira agakiza kwacu kwatugize abantu b'impwemu. Imana ishimwe cyane. Ugukizwa kwacu, kuvuka kwacu kubwa kabiri kwatugize abantu b'impwemu. Ugupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo kwazanye ishengero ry'abanyamwuka. Imana ishimwe cyane. Turabanyamwuka. Imana ni mpwemu, niyo mpamvu abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpwemu no mu kuri. Natwe turi abantu b'impwemu, niyo mpamvu dushoboye gusenga Imana mu mpwemu no mu kuri. Imana ishimwe cyane. Bisigura yuko gusenga nyakuri ni gusenga mu mpwemu no mu kuri. Gusenga nyakuri ni gusenga mu mpwemu no mu kuri. Niko gusenga bihwanye n'uko Imana igomba, niko gusenga mu murongo w'Imana. Imana ishimwe cyane.
Mpwemu yera niwe adushoboza gusenga mu mpwemu. Mpwemu yera niwe aduha gusenga mu mpwemu. Uwo mpwemu yera twaramuhawe. Uwo mpwemu yera yaraje mu buzima bwacu. Imana idufashe cyane. Numva rero ari aya majambo ari nifuza gusangira namwe muri iki gitondo. Numva ari aya majambo nifuza kubasangiza ugusenga nyakuri, mbibutsa yuko turi abantu b'umwuka, turi abanyamwuka. Imana yacu ni mpwemu kandi dukwiye gusenga mu mpwemu. Mpwemu yera yaragerere mu buzima bwacu, mpwemu yera aba mu buzima bwacu, mpwemu yera dushoboza gusenga mu mpwemu, mpwemu yera duha gusenga mu mpwemu. Urashobora gusabana na mpwemu yera, urashobora gukominya na mpwemu yera, mpwemu yera akagushoboza gusenga mu mpwemu. Imana ishimwe cyane. Ntituri ishengero ry'abanyamubiri, turi ishengero ry'abanyamwuka. Niyo mpamvu dushoboye gusenga mu mpwemu. Haleluya. Mpwemu yera yaragerereye mu buzima bwacu, kandi ico turakwiye kugishimira Imana, kandi ico turakwiye kugiselebra, kuko dufite mwuka w'Imana ashoboye kudushoboza gusenga bihwanye n'uko Imana igomba, ashoboye kudushoboza gusenga umurongo w'Imana. Haleluya. Aya niyo majambo nifuje gusangira namwe muri iki gitondo. Aya niyo majambo nifuza kubasangiza, kugira ashobore kutwubaka, kugira ashobore kutumurikira, kugira dushishikare tugendera ahabona, kugira dushishikare dukora ibintu mu muco w'Imana, dukora ibintu bihwanye, dukora ibintu mu murongo w'Imana, dukora ibintu bihwanye n'uko Imana igomba. Imana ishimwe cyane. So muhezagirwe umuntu wese ahari, umuntu wese ahaherereye. Nifuza kurangiza shima Imana, nifuza kurangiza shima Imana kugira ijambo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima, uri Imana nziza, uri Imana igira neza. Ndagushima Data wera, wewe wamuduha kukumenya ku munsi bikadushoboza kugendera mu kuri. Ndagushima Data wera, wewe wamutwihishurira ku munsi tukakumenya, tukagendera mu muco. Muhabwe icubahiro Mana. Turagushimiye kubwira ijambo duhaye muri iki gitondo, ijambo tubwira gusenga nyakuri, ritwigisha gusenga kuri. Urakoze kubwira ijambo, dushoboze Mana rishinga imizi muri twebwe, udushoboze Mwami rigwiza ubumenyi bwo gusenga mu buzima bwacu. Reka ishimwe n'icubahiro bikugaruke ko mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Murakoze cyane kunyumviriza, murakoze cyane. Iri jambo ribubake, iri jambo ribakomeze, mushishikare guhezagirwa mu byanyu no mu banyu. Imana ishimwe cyane.